Tuivyete bisomeka batarinze kubo arakijijwe canke ntakijijwe, arafise Yesu canke ntafise Yesu. Nituzoharugwe kubo twasubije inyuma, ariko duharugwe ko abo twazanye imbere, abo twateje intambwe muri Kristo Yesu, abo twashikanye ku kugororoka, abaribo tuzoharugwako. Kandi ibi nukuri biraturaba twese. Kuvuga ubutumwa bwiza si ivy'abavuga butumwa, oya ni vya twese. Subira inyuma ubwira abavyeyi, ego bashobora kudakizwa ejo canke hirya y'ejo bikanga. Urashaka kumaze kumubwira incuro 10 utinye na mama yakwibarutse. Erega nasanze abadayimoni bakomeye. Abadayimoni baraguteza gutinya na mama kumubwira ivyiza wabonye muri Yesu, bakaguteza gutinya so kumubwira ivyiza wabonye muri Yesu, bakaguteza gutinya bamwe mwigana mutera inkuru ugasanga wabatinye kubabwira ubutumwa bwiza. Basi créer occasion basi urondera ukuntu babwira. Kandi burya si ivyo gupfa gushungurukirako kuko uvuye kubigwako hari igihe ahubwo muvana babizinutswe. Rondera karyo pore pore ura ukuntu bigenza ubashingira intahe muri iyo ntaho uzurakagobekamo. Erega karajamwo ukuntu ijambo ryagutabaye ryagukijije uzurakagobekamo karajamwo, kandi ugasanga birabagiriye ikimazi. Ndasavye duhaguruke tuba umuco, nitwebwe muco murikira amahanga, nitwebwe twovuga ngo twarakijijwe. Ninde mwabonye iyo domika itara agaca ryubika kw'igisimba? Yesu yasize avuze ngo muri umuco w'isi, muri n'umunyu w'isi. Uburyohe butegerezwa kubaho duherereye kubera twebwe. Abantu bakamurikirwa bakabona iyo baja kubera twebwe. Aho ugejeje ikivi sindahazi. Natwebwe abapastori, najewe nama nibwira, erega natwebwe abapastori guhagarara hatuvuga ubutumwa bwiza ibihagije. Vuga tuza turafronta abantu individuellement tukababwira, tukavuga ubutumwa hamwe. Numva ko namuvyaye jewe nyene, burya hamwe mpamagara bakaza ngaha ugira ndabifata nkuko baharugwa kuri jewe, baharugwa kuri twebwe twese abasenze, abaririmbye, abavuze ubutumwa, abantu bose. Ariko iyo shikiriye umuntu nkamubwira ubutumwa bwiza kugatwe kiwe akakira Yesu, ndaneze nta kintu kiryoshe nko kuvyara umuntu muri Yesu Kristo. Biraryoshe cyane, utahunezerewe wumva uguwe neza. Kuvyara abana mu buryo bw'umubiri biraryoshe, ariko kuvyara umuntu Sanze manere mu ruhande rwacu,